Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, kandi ndabaha kaze ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nimwe nese kwizera Fabien emejeje kubivuga, turasozera icumwe ku munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe twari tumaze iminsi turiko turasangira ijambo ry'Imana, aho duhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu w'icumweru. Turasozera icumweru rero, Imana ihabwa icubahiro. Twari tumaze iminsi rero turiko turaganira amajambo y'Imana dusanga muri buno butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 uhereye ku murongo w'indwi, aho twagaze ku ijambo rivuga ngo inyungu dukura mu kuba Yesu Kristo yarasubiye mu ijuru, amaze kubambwa agahambwa. Nyuma y'iminsi 3 Yesu Kristo yasubiye mu ijuru, n'ubu ni yari isezerano rirahari ko azogaruka kudutwara. Ariko hari inyungu nyinshi dufise kuba Kristo Yesu yarasubiye mu ijuru. Hari inyungu ya mbere twarigeze kwiganira ku muri kino kiganiro, ivuga ko yagiye kudutegurira aho tuzobana nawe, maze akagaruka kudutora akatujana kubana nawe aho yaduteguriye kwa Data. Iyo ni inyungu imwe, ariko hariho n'iyindi nyungu tugiye kuraba kandi tumaze iminsi turiko turaganira muri kino cumweru. Twongere dusoma aya majambo nkuko narimije kubivuga, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 16 turahera ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza abisi, abiyemeza iby'icaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka n'iby'icaha, kuko batanyizeye. Ibyo kugororoka kuko nja kwa Data, kandi namwe muzoba mutakimbona. Iby'amateka kuko ubwami bw'iyi si yaciriwe kwiteka. 12 nari ngifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko Mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashyitse ku kuri kose, kuko atazovuga ibyo yigeneye, ariko ibyo azokumva byose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bibe. Imana ishimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Uyu mwitsa Yesu yari karavuga ari we mufasha, ni Mpwemu yera w'Imana, Mwuka wera w'Imana. Imana ishimwe. Kristo akiri mu isi yatoranije intumwa, atoranya abigishwa, azunguruka ahatandukanye avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, yigisha benshi. Ariko mu byabonetse mu gihe yari karakora uwo murimo mu gihe kingana n'imyaka 3 hafi 3 n'igice, Yesu tubona aya majambo amaze kuvuga ngo nubwo nakoze ibyo Data yantumye, nubwo ubwami bw'Imana nabuvuze nkabwamamaza mu by'Isirayeli, abisi ntibanyizeye. Kristo Yesu niko avuga, naravuze narakoze uko Data yantumye, ariko abisi bose ntibanyizeye. Yesu yongera guhimbaza Imana aravuga ngo ariko ndashima Imana ku bwanyu, abwira abigishwa n'intumwa ati kuko mwebwe mwumvise ibyo Data yantumye nkabibabwira maze mukabyizera. Yesu ahimbaza Imana ku bwabo, maze aravuga ngo
kugira ngo rero uwo murimo wa data waguke. Mana ishimwe. Kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare hose. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Kuko Kristo ari kumwe n'intumwa zari inyegeza, zaratinya, ntizahangara abafarisayo ngo zivuge, ntizubahuka ngo zibumbura akanwa maze zitangaze iby'ubwami bw'Imana. Intumwa zari zifise ubwoba, zari zifise isoni zo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Yesu aravuga ngo nkiri kumwe namwe biragoye ingene mushobora gutinyuka muhangare abafarisayo, abasadukayo, abanyabwenge b'ibyanditswe. Biragoye ingene mushobora gukwiragira hose mu mahanga, Isamariya, Yudaya, gushika ku mpera y'isi. Nkiri kumwe namwe ntibishoboka, biragoye, ntimwo bitinyuka. Ati niyo mpamvu ngiye gusubira kwa data, kugira ngo ninamara gushikayo ndabarungikire umufasha. Uyo ni Mpwemu Yera. Jewe nagendanye namwe. Atari ko uwo mufasha Mpwemu Yera w'Imana nimwamuhabwa, ntazogendana namwe gusa, ariko azoba muri mwebwe, kandi uwo azobatinyura. Haleluya. Azobambika imbaraga, azobambika inkomezi. Uyo azinjira mu mitima y'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe, azinjira mu bisi ngo abemeze iby'icyaha, ababwira iby'ukugororoka, abemeze iby'amateka, ababwire n'ibyo batigeze kubona. Ngo kandi namwe abigishwa, namwe ntumwa, ngo azobabwira ntibigiye kuba. Kigiye kuba cyose Mpwemu Yera azozara kibahishurira. Azoza arababwira ati hagiye gukurikira ibi, hagiye kuba ibi, hagiye kuba ibi, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kizobaza kugiturumbuka, ntihagire ikintu na kimwe kizobatungura. Iyo ni inyungu ikomeye bene data twahawe, kuko ubu bwami bw'Imana bwaramamaye. Twese turiko turavuga ubu butumwa bwiza, kuko Mpwemu Yera w'Imana twamuhawe. Uyu abana natwe, aduhishurirwa rishasha, aradutinyura, tugashobora guhaguruka maze tukavuga ubutumwa bwiza. Mana ishimwe. Inyungu ikomeye nuko ubutumwa bwiza bwamamaye, nuko Mpwemu Yera w'Imana yasutswe ku bari mu mubiri wose, abana bato, abakiri ugwaruka, mbere abakecuru, mbere abatama, abagabo n'abagore, bose baratinyuka. Iyo bamaze kwihana baratinyuka, batinyuye n'Umwuka Wera w'Imana, maze akaba ibyo bakwiye kuvuga no mu gihe gikwiriye, mbere n'imbere y'abahambaye n'imbere y'abakomeye. Imana ishimwe. Yesu Kristo yarakoze gusubira kwa data, maze akaduha uwo mufasha, ari wo Mpwemu Yera. Yesu ahabwa icubahiro. Aravuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira, ngo ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Iyo umuntu atagira Mpwemu Yera w'Imana, hari ibyo adashobora kwihanganira. Hari gutotezwa, hari amagorwa, hari byinshi bikomakomeye, hari inyigisho zigoye gutahura. Mpwemu Yera w'Imana iyo adahari ntibishobora kumvikana, ntibishobora gutahurika. Ariko ubu turabitahura. Ubwiru cyangwa amabanga yo mu bwami bw'Imana turayasobanukirwa, tukayamenya, kubera ko Kristo Yesu Umwana w'Imana nzima yaduhaye isezerano, yadusezeraniye akaduha umufasha, ari we Mpwemu Yera w'Imana. Turi mu cyumweru turiko turegereza umunsi mukuru wa Pentecote, ari wo uzoba ku itariki ya 28 n'uyu wa Munguza. Bene data bakundwa b'Umwami Imana, Mpwemu Yera w'Imana ntitumwumva mu mateka gusa, ntitumwumva Yerusalemu mu ntumwa n'abigishwa bari muri yanzu yo hejuru, ariko Mpwemu Yera w'Imana n'ukuri arahari, twaramuhawe, kandi arakora ibitangaza n'ibimenyetso tumubonesha amaso, tukamubona, tukamwumva akora kandi agenda haba muri twebwe. Niwe yamamaza ubutumwa bwiza, niwe akora ku mitima abantu bakihana, niwe agira inama abantu, niwe acisha bugufa abahambaye, niwe ashira hejuru abari baciriritse, maze agahesha icubahiro izina rya Yesu Kristo, agahesha icubahiro izina rya Data ari mu ijuru. Ndabipfurije umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Mpwemu Yera w'Imana aganze imitima yanyu, abane namwe, kandi agendere muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.